Bakunzi b'inkuru nziza bibondo mwese vy'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, twarahawe ubwahuro n'umuhezagiro wa Mariaton n'umwepiskopi wa diocese ya Ruyigi ku rwego rw'igihugu. None ndagarutse Gipatibere Hadesire, umwibutsamana wa Radio Maria Burundi, ndabibutsa yuko Mariaton rero kuri ya magenekerezo rusangi mu mapawase yageze. Ni guhera ku munsi w'Imana w'itariki 10 z'uku kwezi kwa Rusama gushika ku munsi w'Imana w'itariki 17 uko kwezi nyene kwa Rusama. Iyo ndwi yose tuzoba dutanguye, turiko turigina turi muri wa mudi wa Mariaton mu maparuwase yacu, kubashimye ko irangukira kuri ayo magenekerezo rusange. Abandi mwese murashobora gusanga mwarayiringanije ku yandi magenekerezo, mubona yuko mu paruwasi wanyu azobafasha gushika ku musaruro mwiza kandi mwitunganije neza. Ego none rero hageze twikazanore gose, tubanaye dukomeza integuro kugira ngo dushobore gushika kwihangiro twihaye. Mugabo hari kibazo abenshi baguma bibaza bati, mbega none pati, ubwo muri iyi minsi tubona ibyo mu mufuko by'ubutunzi bitifashe neza, ubwo tuzobishikako? Ndabijeje gose tuzobishikako. Mu mamariato 10 nangahe amaze kurengana, nta mariato nimwe twigeze dukora tubona umenga turi mu bihe vyoroshe, turi mu bihe bibombotse gose mu vy'ubutunzi ufatiye ku gihe gihitiye. Twama tubona umenga aho tugeze ti nta kigenda, karabaye, turi mu bihe bigoye nivyo ukunda. Ariko kubera abantu bizigira, abantu banka gutega ubwoba n'ikibahanza, ahubwo bakagira bati umukama ari muri twebwe arahambaye, arakomeye, azodufasha, tuzoshika kuco twihaye kw'ingingo, tuzogishikako nyene. Kuko no mu mwaka uheze twagira tuti ubwo bizokunda, mugabo byarakunze, mbere n'umusaruro twari twihaye kwihangiro turawurenza ko ibice bihakwa gushika 20%. Murumva yuko umukama guma dutangaza. Mariaton burya ni ikimenyetso ciza mu mpande zibiri, ikimenyetso ciza cy'uko umukama aduherekeza, agashaka kudufasha kubandanya tubungabunga iyi talenta, iyi ngabane yaduhaye. Ariko kandi Mariaton ni ikimenyetso ciza c'ingene muri twebwe hariho abantu batemera gukangwa n'ibihe turimwo ngo bace bazingama, bareke ibintu bizingama, baguma bitanga mu rukundo, bigakunda, bagakundira umukama akaguma dukorera ico gitangaro cyo kuguma dutambutsa inkuru nziza, tukayishikana ku bigero vyiza mu kubandanya dushigikira isamizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya. None rero n'uyu mwaka bizokunda kuko burya ntihatanga ubwa mbere umufuko munini, hatanga ubwa mbere umutima munini. Ntihatanga ubwa mbere umufuko ubombotse, hatanga umutima witanga. Mwibuke ingene Yezu anakenguruka agashikanwa kawa mupfakazi kudukuta tubiri gusa, akagashima kakamuhimbara, akakabonamo agaciro gakomeye. Natwe aho tugeza duheze twizigira umukama mu biharo by'ubuzima bwacu, tukaraba tuti tuyaze n'umukama twokora iki, kandi kikabandanya kizana umugisha, gihezagira ivy'ubuzima bwacu bwa misi yose, kandi utagira uti karatubanye turinize, ahubwo turugururiye inzira umugisha mwinshi. Ikindi kibazo umuntu ashobora kwibaza ni ikibazo cyo kumenya tuti mbene tugiye kwitangira Mariaton, tuyitangirira imigambi yihe. Imigambi ihari ya Mariaton y'uno mwaka 2026 nimwe dukunze kubayagira. Umugambi wa mbere ni uwo gushikana, ni uwo gushira umuyaga nkuba w'izuba hariya ku munara w'Imutumba. Uyu mugambi tuzobandanya no ku yandi antene. Twashimye guhera Imutumba, hari umuyaga nkuba ugumucikagurika cyane, kugira ngo abumva isamirizi bafatiye ku muhora wo hari Imutumba bashobore kuguma bayumva nabo neza. Kugira ngo ivyo umuyaga nkuba birugoranye, murana yuko n'ibitoro bigoye, dushobore kwikora kuri uyu muyaga nkuba w'izuba, izuba ryo ritigera rikama. Umugambi wa kabiri no kugura ivyuma vyo gushinga umunara bwegwa Radio Maria hari Imanga. Turacapangiye ko netereo gasanga mahera yogumye musamiriza akaguma akora ibindi vyiza musamirizi,
tuja dusanga turiko turayatanga mu gupanga. Tugomba twinanate dushire umunara hariya Imanga, hanyuma ayo mafaranga yaza arasohoka ku minara aza aragabanuka aguma agaruka kunganira mu nsamirizi. Umugambi wa gatatu ni umugambi wo kubungabunga ibi vyuma vyose bituma amajwi adushikira. Hari ivyuma vyo ngaha mu ma studio, hariho n'ivyuma vyo hariya ku ma antenne. Byose birakeneye kubungwabungwa kuko bitabungabunzwe birasengesera bikaziba, ukaza wumva ibintu vyahagaze bigahagarira rimwe, ugasanga iradiyo bigiye kugorana ntumusubiye kuyumva. Birakenera yuko tuguma tubibungabunga, tukabironkera ibitoro bikwiye, tukaguma tubisubirizi ibipfuye bito bito, iradiyo ikabandanya ivuga mukayumva neza iwanyu. Umugambi wa nyuma ari umugambi wa kane ni uwo kugura ivyuma bizodufasha kubashikiriza imisa, ibisabisho n'ibiganiro mu masanamu abona neza, sukuye neza, ibi twita ama video ku mbuga mpuza benshi za Radio Maria, ibi twita ama réseaux sociaux, kugira ngo mubandanye kandi mushobora kwakira ivyiza vya Radio Maria mu masanamu meza, mu ma video. Kaze rero dukore, dutunganye neza, tubikorana umutima mwiza, muzobona ingene Imana idutangaza. Kandi abashimiye yuko akakamo musubiye kukakira kugira intahazwa ry'umukama, akakamo ko mukakira iwanyu, umukama mbere abatanga imbere azabashikane ku bitangaza bindi bishasha, kuko ari hagati yacu, mbere nk'udukorera mu kumukorera arahindukira akadukorera, akatugirira neza, agahorana namwe ubu n'imyaka yose. Murakoze.